mwaramutse bakozi b'Imana dufashanya mu gihe cy'ibiruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo dusangire umwanya w'ubukozi turiko turayaga ku ijambo ry'Imana hamwe n'igikorwa cayo gihwanye n'uno munsi wa nyuma. Dufise icigwa ngaha ni igikona c'abakozi b'Imana, nivyo ico cigwa citwa ngo nk'uko biri mu rutonde rwa Melekisedek canke ibanga ry'urutonde rwa Melekisedek. Nico gituma ngomba gusoma ngaha muri iki gisomwa nyene namwe mufise mu gice c'indwi umurongo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatatu haravuga ngo Melekisedek uyo umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kunesha abami, kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira 10 muri byose. Irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro, nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Ndetse kandi dusome murongo wa 13 igice ca gatatu murongo wa 13 kabandanya haravuga ngo kugeza ku 20 hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano kuko atawe yogira indahiro ayiruta yarirahiye iti eka no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kukugwiza nzokugwiza. Niko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ibyasezeranywe, kuko abantu bagira indahiro ubaruta, no mu mpari zabo zose indahiro irengeje ikaba ariyo iziheraheza. Nico catumye Imana kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa b'ibyasezeranywe ingene imigabo yayo idahinduka, ishira hagati indahiro kuba umuhuza, kugira ngo bibiri bidahinduka ivy'Imana itabasha kubesheramwo biduheshe kurema cane twebwe abashitse mu bugingo, nibwo kubangiriza ivyizigiro vyashizwe imbere yacu. Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima kigumye gikomeye cinjira hirya y'igihuzu gikingiriye ahera cane, aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melekisedeki. Ese Imana yabahezagira kandi ikatwemera gutahura ibanga ry'urutonde rwa Melekisedeki. Murashobora gufata ivyicaro byanyu. Kugira ngo dushobore gutahura urutonde rwa Melekisedeki dutegerezwa kuraba ingene hagaragariye ngaha ku isi, ingene urwo rutonde rwagaragariye ngaha ku isi, kuko twoshobora gutahura gusa urutonde rw'ubuherezi biciye mu rundi rutonde rw'ubuherezi rw'igihe gito. Urutonde ruhoraho rugaragarira mu rutonde rw'igihe gito. Rero mu kuvayo igice ca 19 umurongo wa 13 kabandanya umurongo wa 3 kabandanya haratubwira ngo Imana iratubwira kuva igice ca 19 umurongo wa 3 kabandanya haratubwira ijambo ry'Imana iratubwira ngo Mose aduza aho Imana iri, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi ati ukuba ariko ubarira ab'inzu ya Yakobo ubwira Abisirayeli uti mwarabonye ibyo yakoreye abanyegiputa n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari. Uti none rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose
uti kuko isi yose ari iyiwe kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo aba ariyo ubwira Abisirayeli. Nuko Mose araza ahamagara abakuru bo mu bantu abashikiriza ayo majambo yose Uhoraho yamutumye. Rero ngaha mwumve ingene Imana ivuze iti namwe muzombera ubwami bw'abaherezi n'abantu bera ihanga ryera. Muri ubu bwami bw'abaherezi murabe ingene ubwoko bw'Eheburayo bwari kuba ubwami bw'abaherezi, kandi mu bwoko bw'Eheburayo hari harimwo urutonde rw'ubuherezi rwa Aroni, ariko rwaje rukomotse mu muryango wa Lewi, ubuherezi bw'Abalewi. Kandi mwumvirize n'ingene ibyo byose bishushanirijwe mu buherezi buhoraho, aribwo buri mu ijuru, aribwo Yesu Kristo ari umuherezi mukuru muri bwo, umwe yiyereka Aburahamu nuko yitwa Melekisedeki. Kuko imbere yuko Aburahamu abaho, mwitegereze namwe, Yesu Kristo yavuze ngo ndiho. We yabayeho imbere ya Aburahamu, yabayeho imbere ya Adamu, ndetse n'imbere y'abantu bose, y'ibiremwa abantu. Rero mwumva ingene mu ngoro iri mu ijuru, mwumva ingene hari umuherezi mukuru, kandi uwo nawe ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Nico gituma yamanutse ku isi, nuko atanga umubiri wiwe, awutanga kw'ikimazi kizima, awutanga ku bwa twebwe twese. Hanyuma igihe yazuka akaduga mu ijuru, nuko akajana imbere yo kugaragara kw'Imana ahera ha cane, yinjiye ahera ha cane nk'uko umuherezi nawe nyene umuherezi mukuru yinjira ahera ha cane, ajanye amaraso y'impongano y'isuguro y'impene umunsi w'icumi wa buri mwaka, umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Uko niko umuherezi mukuru yabikora. Rero Kristo nawe yaduze mu ijuru, nuko yinjira mu ngoro y'Imana, aca ahera ha cane, ajanye amaraso yiwe bwite, Kristo nk'umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melekisedeki. Nuko atanga ngaho ayo maraso, arayatanga kugira ngo yuzuze n'Imana abantu bose banditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi nimwumva ingene Kristo yamye ahera ha cane h'ingoro iri mu ijuru nk'umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melekisedeki, yamye avuganira buri muntu wese izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi igihe umuherezi mukuru yari imbere, ari ahera ha cane, mwitegereze namwe, ico gihe gihuye na kijya gihe Kristo yari mu ijuru ahera ha cane h'ingoro iri mu ijuru, uhereye igihe yicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana hariya ahera ha cane ku mutemero wo guhongerako, kugeza ubwo muri iki gihe ca nyuma azoreka kuba, azosohoka akareka kuba umwagazi w'intama, agahinduka intambwe, agafata igitabo akagikura mu kuboko kw'ivyagiye ku ntebe. Rero iri nibanga rikomeye cane, kandi umwiteguro wose uriko uraba kugira ngo kubw'umwanya w'ingirakamaro cyane muri kahise k'ihanga ry'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero Kristo, mwitegereze namwe, yamye kino gihe cose yamye ari hariya ahera ha cane, kandi igihe hazokwinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe n'Imana, Kristo mu mwuzuro azohinduka, azova ahera ha cane hariya mu ijuru, nuko aheza akore ikintu c'ingirakamaro cane mu mugambi wiwe. Rero murabe kugira ngo mushobore gutahura kino gice, ukuza kwa Kristo, ukuza kwiwe kwa mbere
yari nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi yari ari ku isi nk'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko mwitegereze, igikorwa c'umwagazi w'intama nticakozwe kiretse ku iherezo ry'ubukozi bwiwe. Aho ku iherezo ry'ubukozi bwiwe niho yashitse ku musozo, ashitsa icari camuzanye. Kandi mu bindi vyariko biraba imbere y'uwo mwanya, we yariko arashitsa ivyanditswe vyinshi. Yohana yamwerekanye nk'umwagazi w'intama w'Imana, ariko ntabwo yari bwaba umwagazi w'intama w'Imana tuvuze nko kuba umwagazi w'intama w'Imana mu gutanga ikimazi c'ivyaha, kuko kugeza ico gihe ntiyari bwatange ico kimazi c'ivyaha. Nubwo ukuza kwiwe yari nk'umwagazi w'intama w'Imana, ariko ntivyari bwabe mw'ijuru. Uwo mugambi w'umwagazi w'intama w'Imana ntiwari bwabe mw'ijuru, ntivyari bwakunde mw'ijuru uwo mwagazi w'intama hamwe n'amaraso yiwe, kuko ntiyari bwatange ikimazi. Ivyo ni ingirakamaro cane kubimenya, kuko uko niko dushobora gutahura intambuko twebwe turiko turacamwo. Aho mwitegereze namwe, Kristo nyuma yo kuba umwagazi w'intama w'Imana ni intambwe y'umuryango wa Yuda, kandi we ariko arakora muri iki gihe cacu. Ariko n'ubu ntiharaba igice gisozera, ntarakora umusozo. Ntabwo turi mu gice ca nyuma gisozera c'igikorwa ca Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ntabwo turashika mu gice ca nyuma, igice gisozera co kwisubiza ivyiwe. No kuvuga yuko turi muri no ntambuko aho hariko harahamagagwa hegeranywa abatoranijwe n'Imana bose. Nico gituma igihe umwagazi w'intama yasohoka, Yohana akamubona, ico yabonye igihe Kristo yahaguruka akava ku ntebe, Yohana akamwitegereza, na wa mukuru nawe nyene akamubona. Wa mukuru yaramuravye aravuga ati ni intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ariko igihe Yohana yamubonye ari nk'umwagazi w'intama uvirirana. Murumva ino ntambuko ikomeye cane, kuko Kristo mu kuza kwiwe, mwitegereze namwe, we ni intambwe yo mu muryango wa Yuda, ariko kandi ni umwagazi w'intama w'Imana. Kandi igihe ivyo vyerekanwa nk'uko mw'ijuru, tubona yuko umuvukanyi wacu Branham yavuze ngo, murabona n'ubu yari akiva amaraso. Ni ukuvuga ko kugeza ico gihe hari hakiri amaraso aho kubw'abantu, ku mwagazi w'intama w'Imana. Twebwe turiko tuba mu ntambuko ikomeye cane, aho mwitegereze namwe, aho hariko harahamagagwa hegeranywa abatoranijwe n'Imana bose bo ku munsi wa nyuma, hamwe no mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi umwanya wari wo wose tuzoshika mu gasongero, tuzoshika ku musozo w'igikorwa ca Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Kandi ubwo muri ico gice, muri iyo ntambuko, ntihazoba hakiri imbabazi ku isi. Aho tuzoba twashitse mu ntambuko yitwa ugukwego kwa gatatu, aho bivugwa yuko hazobaho ubukozi butegerezwa ko buzoba buriko burashinga intahe y'ubukozi, nk'uko habaye ubukozi bw'intahe imbere y'imisi indwi, imbere yuko haba umwuzure, kandi bwari ubukozi bwa Nowa. Kandi harabayeho n'ubukozi bw'intahe, ubukozi bwashinga intahe mu buringanire bwa gatanu, igihe Kristo yabwira ubutumwa, ubugingo bwari buri mu nzu y'imbohe. Kandi umuvukanyi wacu Branham yaravuze yuko ivyo bizokwisubiramwo, ariko ngaha ku isi hazoba ubukozi bw'intahe, ubukozi buzoshinga intahe, ariko nta vyizigiro bizoba bigihari ku isi, kandi ntihazoba hakiri imbabazi. Iyo ntambuko iri hafi gushika, ariko imbere yuko hashika iyo ntambuko, mwumvirize ingene imbabazi z'Imana zamye zikwiragira ku batoranijwe n'Imana bari muri Amerika Latine na Karayibe, kandi bariko barahamagagwa begeranwa
kuri uno munsi wa nyuma. Kristo umuherezi mukuru wo mu rutonde rwa Melekisedeki niwe akorera mu ijuru, kandi niwe yarengutse n'amaraso yiwe bwite ariyerekana nk'impongano y'ivyaha vyacu. Rero murabe ingene runo rutonde rwa Melekisedeki ruri mu ijuru mu ngoro y'Imana, turabona yuko hashushanirijwe mu bwoko bw'Aheburayo. Urwo rutonde rwarashushanijwe mu bwoko bw'Aheburayo, kandi mu bwoko bw'Aheburayo bari bafise ubuherezi bw'Abalewi, aho Aroni ariwe yari umuherezi wa mbere muri urwo rutonde rw'ubuherezi. Ariko urwo urutonde rw'ubuherezi rwari rw'igihe gito, kuko namba hari ikintu gihoraho, nuko rero ibikurikira ni ivy'igihe gito. Rero mwumvirize namwe rero ingene mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo runo rutonde rwa Melekisedeki rutegerezwa kuhagaragarira. Nico gituma tubwirwa n'icanditswe yuko Kristo yatwogeje n'amaraso yiwe, ko yatwogeje ivyaha vyose, kandi ko yaduhinduriye Imana yacu iki abami n'abaherezi. Kandi namba turi abaherezi, mbega turaba mu rutonde uruhe? Turaba mu rutonde rw'Abalewi? Oya, turaba mu rutonde rwa Melekisedeki. Mw'urwo rutonde rwarashushanyirijwe ngaha ku isi. Rero mwumvirize namwe rero ingene bano bame n'abaherezi nabo muri runo rutonde, kandi nk'uko mu ngoro iri mu ijuru hari runo rutonde ariho rwashizwe, ariho ruri, turabona yuko mu ngoro y'umuryango ya Kristo urutonde rw'Abalewi rutagikora. Rwarakoze mu ngoro ya Salomo, rwaranakoze no mu ihema rya Mose, ariko ntabwo rukora mu ngoro y'umuryango ya Kristo, kuko ngaho hari urutonde rwa Melekisedeki. Kandi urwo rutonde, yisunze urwo rutonde, nibwo Kristo yakurikije mu kurungika intumwa uva mu gihe uja mu kindi. Zikorera hehe? Mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ariyo ishushanya ingoro iri mu ijuru. Murabe igishushanyo c'ingoro iri mu ijuru aho kiri ku isi, kandi n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi mwumve ingene ubukozi bwo mu rutonde rwa Melekisedeki bwamye bugaragarira mu bamarayika intumwa b'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ariko murabe ikintu kimwe c'ingirakamaro cane mu bukozi bwa Kristo. Mwitegereze, hagaragariye hishushanirije ahera biciye mu bamarayika intumwa. Niho ubukozi bwa Kristo bwigaragarije bwishushanirije. Ariko ubukozi bwa Kristo mu kwishushaniriza ku isi ahera hacane h'ingoro yiwe n'uburyo bw'impwemu, ivyo bijanye bihuye n'uno munsi wa nyuma, igihe c'ibirukomeze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ni ukuvuga yuko azoba ari incuro ya mbere ubwo Kristo azokwinjira ahera hacane h'ingoro yiwe n'uburyo bw'impwemu, akorera mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kandi nico gituma ku bwoko bw'Aheburayo hazoza ukuzura n'Imana. Mwumvise igituma bamarayika intumwa atanumwe muri bo yashoboye kujana ubutumwa bwa Kristo mu bwoko bw'Aheburayo, kugira ngo ubwoko bw'Aheburayo bwuzure n'Imana. Nuko bidashoboka yuko haza ukuzura n'Imana ku bwoko bw'Aheburayo Kristo atinjiye ahera hacane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Rero namwe mwumvirize, ahaturuka ukuzura n'Imana ku bwoko bw'Aheburayo, ndetse n'ahaturuka ubutumwa bwo kuzura n'Imana ku bwoko bw'Abaheburayo. Murabe, Imana yarabibwiye muvugishwa n'Imana Mose hariya mu gice ca 25 umurongo wa 10. Reka dusome 18 ukabandanya haravuga ngo, kandi uzukore abakerubi babiri mu izahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongerako, ubakoze mu buryo bwo gucura,
kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe ubundi abe mu wundi, kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongerako mu mitwe yawo yompi babe kimwe nawo. Abo bakerubi babe abashanje amababa hejuru, ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongerako barabane, bashira amaso kuri uwo mutemere. Uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako, uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu kuri ya sandugu uyishizemwo vya bishinge ntahe nzoguha, aho niho nzohora mbonana nawe nkakubarira ibyo ngushikirije byose by'ibyagezwe ngeza Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati y'abo bakerubi bo ku isandugu y'ibishinge ntahe. Mbega ni hehe Imana yaganiriza Mose ikamubwira ibintu byose irongetse ku bwoko bw'Eheburayo, yamuganiririza ku mutemere wo guhongerako, no kuvuga ku mutemere wo guhongererako wari uri ku isanduku y'isezerano ahera ha cane hagati y'abakerubi babiri bazahabu. Niho Imana yaganiriza Mose ikamubwira ibintu byose Mose yategerezwa kubwira ubwoko bw'Eheburayo. Rero mwumve aho ubukozi bwa Mose bwaronkera ubutumwa bushira ubwoko bw'Eheburayo. Mwumve ngene ubukozi bw'abakerubi babiri, ubukozi bwa Mose na Eliya mu ngoro y'umwami, aribwo bushushanya ubukozi bwa Gaburiyeli na Mikaheli mw'ijuru, ingene mu ngoro iri mw'ijuru, mu ngoro iri ku isi, ingene bwari kugaragara kugira ngo ngaho muri ubwo bukozi have ubutumwa ijwi rya Kristo rishike ku bwoko bw'Eheburayo. Rero mwumve igituma atanu umwe bamarika ndw'intumwa nubwo babiri muri bo babaye abakomeye cyane. Uwa mbere yabaye Pawulo hamwe n'uwindwi muvukanyi wacu Branham, kandi bose baragerageje guhindukiza ubwoko bw'Eheburayo kuri Kristo. Pawulo yaragerageje, baramutoteza kugeza no ku rupfu, canke baramutoteje bageza no kumwica, bagerageza kumwica, ndetse igihe kimwe baramuteye amabuye sinzi aho hana hariho. Nuko turana yuko atashoboye guhindukiriza ubwoko bw'Eheburayo Kristo, nubwo mutagatifu Pawulo yababajwe n'ivyo bintu cyane. Ariko hanyuma mutagatifu Pawulo igihe yaronka guhishurirwa kwa rino banga ry'ubwoko bw'Eheburayo, yaratubwiye mu gwete yandikiye Abaroma igice ca 11, aho mutagatifu Pawulo yariko avuga amajambo y'Imana biciye mu mvugishwa Yesaya, yariko aravuga ivyanditswe muri Yesaya 59. Yaravuze ngo murongo wa 45 kabandanya dusome, haravuga ngo bene data, singomba ko mutamenya iri banga, mwoye kuyita abanyabwenge, niryo uko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjira mu ishengero. Ni ukuvuga ngo kugeza igihe hazokwinjira uwa nyuma mu batoranijwe. Ico gituma turiko turajana ubutumwa irya nino kugira ngo bushike ku wa nyuma mu batoranijwe n'Imana. Kandi murabe abatonejwe ba nyuma, abatonejwe mu gihe c'ubure kubiza ufuruka muri kiringo c'ubwami, bari kuba bari hehe? Ni muri Amerika Latine na Karayibe. Ariko ivyo Pawulo ntiyarabizi, kuko yari kuba ari ngaho ariko ararongera abatoranijwe hataragera, kandi atari n'ico gihe, kandi atari we n'iyo ntumwa yategerezwa kubarondera. Haravuga ngo ntivyabitswe Abisirayeli bose bazokizwa, nk'uko handitswe ngo Isiyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo kutubaha Imana, azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. Kandi niryo sezerano nsezeranya nabo, aho nzobakura kw'ivyaha, ku vy'ubutumwa bwiza n'abansi ku bwanyu, ariko ku vy'ugutoranya kw'Imana n'abakundwa ku bwa basekuruza, ku bwa Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abahungu ba Yakobo. Rero mwumve ngene mutagatifu Pawulo atwereka ngaha ko hariho igihe categekanijwe n'Imana cyo kugira ngo habe ico kintu gikomeye cyane cyo kuzura, cyo kugarukanwa k'ubwoko bw'Eheburayo basubizwa mu gihugu cabo, ndetse no ku Mana yabo, ndetse no kugarukanwa k'ubwami bw'Imana mu bwoko bw'Eheburayo. Rero mwumve ingene muri gihe ca 59 muri Yesaya umurongo wa 18 ukabandanya, turabona canke 10 twotereza gusoma duhereye imbere gato. Turabe umurongo wa 13 ukabandanya, aho mutagatifu Pawulo yakuye ana majambo. Haravuga ngo kandi abona yuko ata muntu ariho
atangazwa nuko atawo kubahagarikira. Nicyo cyatumye ukuye kuboko ariko yizanishirije agakiza, kandi ukugororoka kwiwe niko yishimikije. Yambara ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, no ku mutwe inkofero y'agakiza. Yambara impuzu zo guhora ngo zimubere imyambaro. Yiyambika ishaka nk'umutamana. Azobasubiriza mu nkoko ibihwanye n'ibyo bakoze. Abarwanizi biwe abasubize uburake, n'abansi biwe abihore, kandi n'ababa ku kiyaga azobasubiza inyishu. Rero mwumve nga aha hareka tubwira kuri Kristo nk'umucamanza w'isi yose, kugira ngo azane umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Haravuga ngo niho bazokubaha izina ry'Uhoraho, niho bazokubaha izina ry'Uhoraho, dukosore, niho bazokubaha izina ry'Uhoraho uhereye iburengerazuba. None kubera iki batazoryubaha uhereye iburasirazuba, uhereye mwa kiriya gihugu c'ubwoko bw'Aheburayo arico kiri mu burasirazuba bwo hagati? Ni kubera iki ari uhereye iburengerazuba? Nuko iburengerazuba niho hazoturuka uguhishurirwa kw'izina rihoraho ry'Imana. N'icubahiro ciwe uhereye iyo rirasira, kuko azoza nk'uruzi rusenyerana. Aho turashobora kubona Antikristo, igikoko, ariko mpwemu w'Uhoraho azokiriza ibendera ryo kumugwanya. Ngaho turashobora kubona ubukozi bwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umucamanza w'isi yose, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, agaragaye ari kumwe n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma, agaragaza ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu, hamwe n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Bandanya avuga ngo kandi umucunguzi azoza i Siyoni, kubo mu ba Yakobo bateye ibitugu ibicumuro, niko warahagize. Nanje ngira isezerano nsezeranya nabo, niko warahagize. Mpwemu yanje iri kuri wewe, n'amajambo yanje nshize mu kanwa kawe, ntibizova mu kanwa kawe, canke mu kanwa k'abuzukuru bawe, canke mu kanwa k'abuzukuruza bawe, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira, niko warahagize. Rero mwumve igihe ico rino sezerano mutagatifu Pawulo yavuze mu Baheburayo igice, mu Baroma igice ca 11 murongo wa 25 kugeza ku 28. Murabe igihe aho iri sezerano ryari kuzoshikirizwa, igihe Sekibi umwasi azoza nk'uruzi rusenyerana. Ariko Imana izoshinga ibendera ryo kumugwanya, izoshinga Kristo, azokiriza ubukozi bwiwe bwa nyuma. Rero mwumve ingene ubukozi bwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza, ndetse n'umucamanza w'isi yose n'abamarayika biwe, no kuvuga ngo hamwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya, n'ubukozi buzohangana na Antikristo ku munsi wa nyuma. Rero mwumve kandi byongeye ingene atubwira yuko aza i Siyoni. Hanyuma mutagatifu Pawulo aratubwira yuko azova i Siyoni, aza i Siyoni kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma ku bwoko bw'Aheburayo azogenda avuye i Siyoni. Rero mwumve kandi byongeye ingene tubwirwa yuko uhereye iburengerazuba ariho bazohera mu kubaha izina ry'Uhoraho. No kuvuga ngo ibi byose ni ibintu bikomeye cyane tutakwiye kwirengagiza, kuko kandi byongeye n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ngo iburengerazuba hazozanana ugendera ku farasi y'igitare, kandi yari kavuga ko ugendera ku farasi y'igitare mu byaha 19, kuko yavuze ngo ni sezerano, kandi namba ari sezerano rero riteruza kuba riri mu byanditswe. Rero mwumvirize, uyagendera ku farasi y'igitare niwe afise izina atamuntu n'umwe azi, niwe ku mpuzu ziwe handitswe ati umwami w'abami n'uganza abaganza, ku mpuzu ziwe no ku kibero. Rero mwumvirize rero ingene urugamba canke uguhangana kwa nyuma hagati ya Kristo na Antikristo, mwitegereze ingene Imana yaje itwereka twebwe ibintu byinshi cyane, ari navyo
twebwe dushobora kubonamwo ingene ibyo byose bigenda biritegura byitegurira ico gihe, kandi hazoba gufyondwa, ariko intsinzi ni yacu kuko Kristo ari kumwe natwe kugira ngo aduhe intsinzi yo mu rukundo rw'Imana. Nico gituma yadushize mu gihe c'urukundo rw'Imana, kandi Kristo ari umwami w'Isaremu hamwe n'umwami w'amahoro. Ni Melekisedeki wo mu isezerano rya kera, umuherezi wo mu ngoro iri mu ijuru. Mwitegereze ingene mu ishengero ryiwe yamye ahigaragariza, kandi uru rutonde rwo mu ijuru mwitegereze ingene, mwitegereze aho rwamye rugenda rurabera, naho rwagiye rurigaragariza runo rutonde rwo mu ijuru. Rero turabona igituma atanumwe wo mu bihembwe by'ishengero yashobora gushira ubutumwa ubwoko bw'Abaheburayo nabwo nk'igihugu ngo bwakire ubwo butumwa, kuko ubutumwa butegerezwa kuva hera ha cane, kandi nico gituma ukuzura n'Imana canke ukunywana k'ubwoko bw'Abaheburayo bwuzura n'Imana gutegerezwa kuba. No kuvuga ngo Imana itegerezwa gukora, Kristo umuherezi mukuru ategerezwa gukora ngaho ahera ha cane, haba aho mu ngoro iri mu ijuru ndetse no mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo bityo ubwoko bw'Abaheburayo bushobore kuzura n'Imana. Kandi ibyo ntitugiye kubivuga ko cyane, ubona ko Imana yashize hagati mu ishengero ryayo ryo mu mahanga umwe wese muri mwebwe, ndetse na jewe kandi muri kino gihe, kugira ngo muri kino gihe mwaka kanya gato nuko ricingira akamaro cyane ngaha nibifitaniye isano n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hanyuma Imana izokora ibijanye n'ubwoko bw'Abaheburayo iri ahera ha cane. Ubu rero iriko ikorana natwe iri ahera ha cane mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, kandi iriko irasuka imigisha yayo kuri twebwe twese. Kandi turashobora kubona yuko hariho imbuto nyinshi, uruvyaro rwinshi muri Amerika Latine na Karayibe, kandi kumbure boshobora kuba ari n'amamiliyoni, boshobora kuba n'amamiliyoni abatonaje Imana ifise muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi nubwo igihe cacu coba arico gihe gitoya, nico gihe gitoya tuvuze ku buringanire bwaco, ku bwaguke gifise, ariko mwitegereze ni gitoya ugereranije n'ibyo bindi bihendwe byose ubifatanije. Nuko rero ugereranije n'ibihendwe byose ubifatanije biri hamwe, nico gihe gitoya, ariko ntituzi ibintu uko bingana, uko igihe kizogenda kirahera, uko ibyo bintu tuzogenda turabibona. Igihe cy'ibiriko bizifuruka nico gihe kimwe rudende imbona nkubone kizi umugambi Imana iriko irakora. Nta kindi gihe na kimwe camenye mu buryo bufoboye, mu buryo bugaragara neza umugambi w'Imana. Ibihe bibiri bimenye ni igihe ca Pawulo hamwe n'igihe c'indwi, intambuko y'umuvukanyi wacu Branham. Kandi nimwitegereze turabona ko atakoranye nawe, yakoranye nabo bazi mu mwuzuro ivyari biriko biraba mu mugambi w'Imana. Kandi buri muntu wese yabayeho mu gihe ca Pawulo canke mu gihe c'umuvukanyi Branham yari gushobora kuvuga ati iyo nza kubimenya. Ariko ubu twebwe ico dushobora kuvuga ni kimwe gusa, ati twebwe turabizi. Nuko rero turiko turakora dufise uguhishurirwa k'umugambi w'Imana uhishuwe, kandi turiko turabona imbona nkubone ibiriko biraba umugambi w'Imana. Rero murumva namwe ko runo rutonde rwa Melekisedeki nigo twebwe turimwo, turabami kandi turabaherezi bo mu rutonde rwa Melekisedeki. Kuko mwitegereze namwe
aba mu rutonde rw'abarewi. Mbega ni bande bari bari mw'urwo rutonde rw'abarewi? N'abarewi, abana n'abana b'abana babo hamwe n'abana b'abana babo, abuzukura abuzukuruza nk'uko umanuka hepfo, nibo bari mw'urwo rutonde. ni ukuvuga yuko mu wundi muryango ntihashobora kuvamo umuntu ngo aze avuga ati ndashaka kwinjira mw'urwo rutonde rw'ubuherezi. Baca bamurondera ngaho muri uwo muryango wabo, nuko batamusanze ngaha muri uwo muryango wabo mu barewi, ntibafise amahirwe namwe yo kuba muri ubwo buherezi. Uko niko rero bimeze ku bijanye n'abami hamwe n'abaherezi bogejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama, kandi twagizwe abami n'abaherezi. Igihe mwitegereze namwe, igihe barondeye mu muryango wacu, mu murongo wacu, uragenda ugashika no mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kubw'ivyo rero turagenda tugashika no kuri Kristo. Turi abakomoka ku Mana biciye muri Yesu Kristo, kandi ubwo niko ruvyaro canke uwo niwo murongo umuryango ufise uwo mugisha. Rero mwumva ingene mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mwumva ingene hariko harabera igikorwa ca Yesu Kristo, igikorwa c'umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melekisedeki, ari wari Yesu Kristo. Kandi we yamye akora uva mu gihuja mu kindi, kandi twarabonye igikorwa ciwe, twarabonye ingene Kristo yagiye arakorera mw'ishengero ryiwe biciye mu marayika biwe ntumwa ahera, n'ingene yari gukorera ku munsi wa nyuma ahera ha cane hingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Ubu naho rero murabona ko ibintu byose biri mw'ijuru, mu ngoro iri mw'ijuru, byose byarashushanijwe mu ihema rya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo, kandi biragaragara bigahinduka ukuri mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero mwumviriza ingene amabanga yo mw'ijuru, yo mu ngoro iri mw'ijuru, ni amabanga yo mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko muri ayo mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo harigaragariza ayo mabanga, harashikirizwa ayo mabanga, agahinduka ukuri ayo mabanga. Rero ubu turi mu gihe aho Yesu Kristo umuherezi mukuru wo mu ngoro iri mw'ijuru, aho yari kuba ariko arahishurira mw'ishengero ryiwe mu ngoro yiwe ahera ha cane, yihishurira ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu by'ubumpwemu. Nico gituma agaragara ari nk'umuherezi mukuru, ndetse kandi akagaragara ari nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Agaragara ari nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, afise rino zina ryanditswe ku mpuzu ziwe no ku kibero, umwami w'abami n'uganza abaganza, kuko we ni umuherezi mukuru kandi ni umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, kandi ni n'umucamanza w'isi yose. Rero ubu turi mu gihe gikomeye cyane kandi c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, kandi nico gituma muri kino gihe Imana yamye itumenyesha bino bintu byose tumaze kumenya. Ibintu mu bindi bihe n'ibiringo batabibwiwe, batabimenyeshejwe nk'uko twebwe turiko turabibwirwa uyu munsi, ni ukuvuga mu buryo bufoboye ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Turumvise aho tugeze, aho turi mu ngoro yo mu by'ubumpwemu ya Yesu Kristo, ndetse n'ikibanza co ku isi gihuye n'ino ntambuko yahera ha cane h'ingoro yo mu by'ubumpwemu ya Yesu Kristo. Mwumva ingene rino banga twebwe twarihishuriwe, n'ingene Imana yamye ikora mu gushitswa kw'iri banga, kandi nico gituma yaturungitse muri Amerika Latine na Karayibe.
kuko ni Amerika Latine na Karayibe niho yari kugira igice ca nyuma c'ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Kandi nubwo bamwe baba baragendagenze bagafata ingendo bakaja mu bindi bihugu, bagiye kurondera imibereho myiza, bagiye kurondera ubuzima bwiza ndetse n'uburyo bwiza bw'umutungo, nabo nyene ubutumwa burabashikako niba amazina yabo yaranditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Bubashikako buvuye hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe, ariho hari umugisha wa Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Ni vyiza tumaze kubona rero aho twisanze mu ngoro y'umwami, ivyo bituma tugira ishaka n'umunezero ndetse tukanakenguruka, tugashimira Imana, tugakengurukira Imana bivuye ibwina mu bugingo bwacu, nuko tugaheza tukabwira Kristo tuti turi mu maboko yawe Mwami, ndashaka kugukorera, ndashaka kuba igikoresho mu maboko yawe mu gikorwa ufise kuri uno munsi wa nyuma mu gihe cibuye rekomeze furuka, muri kino kiringo c'ubwami no muri kino gihe cahera ha cane h'ingoro yawe yo mu buryo bw'impwemu. Ese Imana yabakoresha cane mwebwe hamwe nanje muri ino saha ya nyuma ahera ha cane ihingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Kandi ese Imana yobahezagira cane mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bw'ibintu bigaragara, kandi vuba huzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, nuko duheze duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ese Imana yobahezagira ikabarinda mwese. Ndasigana hamwe namwe Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye. Ndizera ko ibibazo byari biri ngaha nubwo ntabiravye. Uyo Melekisedek ninde? Ni Yesu Kristo, niwe yigaragaje uva mu gihuja mu kindi, yamye ari Kristo buri gihe. Kuko kubera iki Aburahamu yamuhaye icicumi nkuko biri mu Baheburayo 7:2, nuko ivyicuma ari ivy'Imana, kandi we ngaho yari Imana mu mubiri wa Teofaniya nk'umuherezi mukuru. Mbega ni hehe canke ni ryari akorera ubukozi bwiwe mu rutonde rwa Melekisedek? Ni mu ngoro yiwe y'ubw'impwemu nkuko abukorera no mw'ijuru. Ni rero isano rihari hagati y'ubukozi bwo mu rutonde rwa Melekisedek hamwe n'ubukozi bw'ubu. Nuko muri iki gihe cacu buno bukozi bwa Yesu Kristo bwa Melekisedek aribwo buzoba bugaragariye mw'ishengero ryiwe nkuko bwagaragaye mu bihe byose biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe. Yamye ari Kristo, niwe yamye akora. Aha naho mu gihe cacu rero akorera hera ha cane, arico gice c'ingirakamaro cane ndetse n'ikibanza c'ingirakamaro cane aho akorera. Nico gituma hazoza ukuzura n'Imana k'ubwoko bw'Abaheburayo, kandi hazoza n'ukuzura kw'Imana no kuzura n'Imana kwa buri muhungu n'umukobwa w'Imana burundu. Kandi muze nti burundu mu mwuzuro, kuko igihe Kristo yinjira mw'ijuru ahera ha cane habaye uko kunywana. Mwitegereze uko kunywana kwaciye gutangura, ariko igihe yinjira ahera ha cane h'ingoro yiwe y'ubw'impwemu ni ukugira ngo anywanishe mu mwuzuro burundu, atunywanishe n'Imana mu mwuzuro, aho tuzohindurwa nuko duheze tube tunywanya n'Imana 100% mu bugingo, mu mpwemu no mu mubiri. Ni irihe tandukaniro rihari hagati y'ubukozi bwo mu Balewi n'ubukozi bwo mu rutonde rwa Melekisedek? Mu Balewi mwitegereze namwe rwari urutonde rw'ubuherezi bwo mu bashumba abaja. Rero mu rutonde rwa Melekisedek nago ni urutonde rwo mw'ijuru, kandi rugaragarira mw'ishengero rya Yesu Kristo ari abahungu n'abakobwa b'Imana. Nihe Melekisedek ari uyu munsi? Ari mw'ijuru, kandi
ari no mu gihe cy'ibiroko bizifuruka kuko Kristo buri gihe yamye mwitegereze namwe ari mu ijuru ariko aratuvuganira muri buri gihe naho ari biciye muri marayika we ntumwa yamye ari buri mu marayika ntumwa. Ni ingirakamaro cyane gukurikira urugendo rwa Melekisedeki rwa Yesu Kristo bamugoja mu kindi kugeza ushitse no muri iki gihe cyacu. Ni byiza ndizera yuko hamwe n'ibyo twavuze ndibaza yuko tumaze kuronka ibikwiye kandi kugira ngo dukore mu gikorwa cy'Imana hamwe n'ibyo twebwe tumaze kumenya. Mwitegereze twebwe twese turazi ibintu byinshi kurusha ibyo bari bazi intumwa hamwe n'abamarayika ntumwa bo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Buri muntu wese yavuga ati ataya tariko kurusha ibyo Paulo yarazi canke Branham ati nta namwe yobimenya. Ni byiza umuvukanye Branham yaravuze ngo imituragano ndwe yaturagaye ariko nta nakimwe yumvise, nta nakimwe yatahuye, nta nakimwe yumvise iby'imituragano yavuze kuko byari biri mu rundi rurimi we atarazi. Ubu twebwe turumva imituragaro kandi turatahura iby'imituragaro ivuga. Umuvukanye Branham yaravuze ngo sinzi uwazoba ari we. Ni byiza abatoranyije bo ku munsi wa nyuma bazomenya byinshi kurusha Branham bo ku munsi wa nyuma kandi bazovuga bati ndazi uwazoba ari we uwo. Ni byiza nuko rero bazomenya byinshi abatoranyije n'Imana bo ku munsi wa nyuma kurusha Paulo hamwe n'umuvukanye wacu Branham ndetse n'abamarayika ndwe bose ku bijanye n'ibintu bijanye none munsi wa nyuma. Murabe n'abana barabizi kubarusha ku bijanye n'ibyo bintu. Ni byiza reka ibi tubigarukirize hano kuko mu gihe twoja muri ibyo ibi turiko turavuga ubu twoba twinjiye nko mu masaha abiri tuvuga igikorane gikurikira. Rero kiregereje ni nko ku rugendo rw'amasaha abiri canke atatu kandi dutegerezwa kujayo. Byaba byiza rero ku kindi gihe nibyo Miguel ko umunsi wa gatandatu mu kibanza tuzoba turimwo minsi ya gatandatu mwico kibanza nyene canke aho hafi kugira ngo tubanze tubivugane n'abakozi b'Imana kandi namba bafise n'ibindi bikorane nk'ivyo gwaruka abadamu abakuze nkuko nuko namwe muheze mukoranire hamwe na Miguel nanje nzohindukira nze mbanda namwe nuko ndetse no kugira ngo umuntu arangize imbere ya saa yine zo mwijoro kuko dushaka kubikora nk'uko Miguel yabikoze. Mbega hari ryariga Miguel kuva sizere zo mu gatondo kugeza saa yine canke saa 5 zo mwijoro aho yari kagirana igikorane ni muri Monterey. Ndibaza yuko hariya muba muri promotion hariya byagenze neza Miguel ibyo byaragenze neza mu minsi mike cyane. Imisi mike cyane ikoreshejwe neza umuntu araronka ibyo umuntu mu kwezi kumbure ibintu umuntu yashobora kuronka mu kwezi kose kandi nuko rero Miguel yakoreje neza iyo minsi hariya muri Monterey. Nk'iyo minsi nari kumwe na Miguel n'abakozi b'Imana hariya muri hariya muri promotion hariya mu gatondo kuva sizere kugera saa 3 zo mu gatondo mu masaha nkayo. Hanyuma naciye ngenda ahandi hantu Miguel asigara n'abakozi b'Imana kandi twagenda nk'uko ariko nko mu bibanza n'imiburi bamwe baja kure abandi akaba ari nk'amasaha abiri gusa y'urugendo abandi amasaha 3 n'imiburi nk'amasaha nka 3 nivyo ga Miguel. Nuko kandi izo ngendo zabaye zingirakamaro cyane kugeza aho twageze n'ibikorane nka 3 4 ndetse na 5 nivyo ga Miguel canke Huriyo twagize ibikorane nka 5 ku munsi umwe. Nuko rero Huriyo ndibaza yuko ama video yamuheranye
yari nshuro ya mbere ubwo tugize nk'ibikorane nka bine kumbure, ariko ubu twarashikanye nko kuri 5, ariko kandi Imana nanje yaramfashije kuko nashitse umuhogo umeze nabi, ariko ubu ndiko ndakira. Nabwiye Migere ati ni nkuko nashize muri Puerto Rico hariya nuko marindwi yose ntavuga ubutumwa, hanyuma mvuze ubutumwa ku Imana nuko ncasanga nononekaye gato. Nico gituma buri gihe nkeneye kwama ndiko ndavuga kugira ngo singware, kuko nukuguma ndiko ndakora igikorwa, kuko icyo cyo cyatuzanye Migere nivyo kugira ngo tube turiko turakora mu gihugu c'umwami. Nuko rero igikorwa kishi Migere nawe aca nkoresha nanje, nuko uko turi babiri nuko tuzoba turiko turakora twunze ubumwe na mwebwe mwese abakozi b'Imana bo muri Republika ya Mexique, ndetse twunze ubumwe n'abaministre bose bo muri Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo huzure kugeza kwa nyuma batoranije huzure umubiri wa Kristo, nuko duheze duhindurwe twebwe bakiri bazima, abapfuye nabo bazuke. Nuko tuze tumara iminsi hagati ya 30 na 40 twavuga ngo turiko turimenyereza mu mubiri mushasha, ariko ivyo birafise impamvu. Birafise impamvu tuzoba turi ngaho tumara iyo minsi hagati ya 30 na 40, nkuko byagenze igihe Kristo nawe yamara iminsi hagati ya 30 na 40 ngaha ku isi amaze kuzuka. Ariko ivyo kubera ko ari ivy'imbere gato, igihe tuzoba twarose umubiri musha, reka ivyo tuvyihoza ubu, nuko duheze turabe ibifitaniye isano n'uyo munsi nyene n'ingene twokora muri kino gihe turiko turabamwo. Ni vyiza, Imana ibahezagira, Imana ibarinde, kandi murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze. Mubandanye mu bukozi bwo mu rutonde rwa Melekisedek, mukora mu gikorwa ca Yesu Kristo nkuko bakoze muri buri gihe mu bukozi bwa Yesu Kristo mu rutonde rwa Melekisedek, biciye muri buri mumarayika ntumwa bakoze bunze ubumwe n'abakozi b'Imana ba buri gihe. Muri iki gihe cacu naho dukora mu bukozi mu rutonde rwa Melekisedek, ubukozi bwa Yesu Kristo umwami Melekisedek mu gihe cy'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami ahera ha cane ihingoro y'umujyi w'umuhemu ya Kristo. Yesu Imana yabahezagira kandi kabarinda mwese mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.